Kumenya urwaruka rutiga n'urwahevye amashure kugira ngo rusubizwe kw'ishure niyo ntumbero y'uruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi rifadikanije na Maison des Jeunes yo mu Kinama ca Bujumbura kubaremesha kiyago bo mu mazone ya Kinama na Kamenge. Ku bwa Dr Ntungwanayo Atanaze umutunganya bikorwa muri Maison des Jeunes ngo urwo ruganda ningira kamaro kugwaruka rutishoboye go muri ayo mazone abiri ariyo Kamenge na Kinama. Kibazo nyamukuru twahabonye nuko twasanze muri izi zone Kinama na Kamenge hari abana benshi usanga batiga yugiye ukababaza baca kubwira ko babuze uburyo bwo kushika ku ishuri. Naco gituma twaciye twiyumvira turakora uwo mugambi, turakora projet, turagenda turayishira kubashobora kudufasha. UNESCO rero yafashe ya mbere mu kuza kugira ngo dushobore gutegura twigishe abo mwabonye ngaha abo bita les pères éducateurs baba bagizwe n'abaremesha kiyago hamwe n'abakangura amahoro hamwe n'imboneza zo muri quartier ya Kinama na Kamenge. Urwaruka rwahevye amashure kubera uburyo buke burangwa mu miryango yabo ngo ruzoronswa ibikoresho vy'ishure n'imiryango yabo ifatwe mu mugongo nk'uko vyemezwa na Dr Ntungwanayo. Imiryango isanzwe ibareze turagerageza kuyiherekeza ico bita accompagnement socio-économique mu by'ubutunzi, tugakreya les activités génératrices de revenus kuyo miryango kugira wa mwana niyava ku ishuri ashikaronka ico afungura ntazoheba ishuri. Urwo ruganda kubaremesha kiyago bo mazone ya Kinama na Kamenge rw'iminsi ibiri rukaba rwatunganijwe ku mfashanyo y'ishirahamwe UNESCO.